ndabahaye mwiriwe n'ikaze muri ano makuru atekanye ikirere cyo kuri wa kabiri igenekerezo rya 10 Kigarama umwaka wa 2024. Ejo mu gitondo hitezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara za Muramvya, Kayanza na Ngozi apima bizobe ku degrees Celsius 13. Ku muhingamo naho hitezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike mu ntara ya Kirundo na mu ntara zose zisigaye z'igihugu hakaba hitezweyo imvura hacemwe n'ibihe by'izuba. Mu ntara za Bujumbura na Bubanza iyo mvura izobirimwo imituragaro. Ahazoba hashushe gusumba handi ni mu ntara ya Cibitoke abipimo bizobe ku degrees Celsius 30. Ejo mu gitondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11 zirenga iminota 46 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 6 z'umugoroba. Ariho niho harangiriye ano makuru atekanye ikirere mwateguye n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere. Mwakoze cyane kuyakurikirana Alice Ningabira je nayiko ndabashikiriza naho butaha.